Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Yabahaye ikaze rero mu makuru yacu, amakuru yo kuri iyi saha na cane akaba araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, aho yaramaze iminsi arwariye mu bitaro vyo ngaha Igitega nyuma yuko apfungiwe mu gasho ka Gitega nyene. Muje kandi abari hafi y'umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni bavuga ko Alain Guillaume Bunyoni ameze nabi cane, ndetse ngo n'amagara yiwe ashobora kumucika na cane ko ngo yari yamaze kuba atumva atabona, ndetse ngo yarakaba atarakibasha no gutekereza neza. Bivuga ko ngo yoba yari yarwaye n'indwara y'ibisazi nkuko amakuru dukura mu begere umuryango we abishikiriza. Amakuru dufise kuri ubu ngubu, hari amakuru maze iminsi acaracara ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye avuga ko Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu yaba yaramaze kuryamira ukuboko kw'abagabo, ngo hakubwo hakaba hari harindiriwe amaziko. Kuri ubu ngubu rero amakuru dufise nuko hoba hariko harakorwa amaziko yahoze hari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, gusa umutambukanyi wiwe ndetse n'umukobwa wiwe Darlene Bunyoni kuri ubu ngubu bakaba bari mwishavu ntangere. Amakuru kandi dukura ku rubuga nuko umutambukanyi wa Alain Guillaume Bunyoni we ngo ataba yabashije kugera ku maziko kubera ko nawe ngo amagara yiwe atifashe neza, yaba yaciye arengutswa mu bitaro nawe ngo kugira ngo yitabweho kubera ko amagara yiwe atifashe neza. Umukobwa wa Alain Guillaume Bunyoni Darlene Bunyoni rero amajambo ashikirije ku maziko akaba ashavuje abanyagihugu, bakaba baciye bakorora amosozi nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Turaza kubaha kandi intahe watanze intahe za bamwe mu bihanganga bya CNDD-FDD ndetse n'uruhembo bagiye barahabwa. Turaza kubigaruka ko navyo ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Naho mu yandi makuru nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye ari mu nzira agana mu gihugu ca Gambia mu nama ya 12 yateguwe na Fondation Merck Africa Asie Liminaire. Yo mukuru nayo mukanya turagaruka tuze kuyabashikiriza. Naho butanyerera hoho ngo baba bibwe amasaka yararimwe hafi y'umupaka, none ngo babuze uwo bitura. Ivyo navyo turabigaruka ko mukanya ku buryo bw'idonido. Naho Bujumbura ho uyu munsi niho umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije muri yashitsika muri komine ya Muhuta ushikiriza mutanteri aramuswa iyo komine nkuko amaze imisi abikorera no mu yandi makomine agize igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido mu makuru yacu turaza kubandanya atuyabashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu yari makuru hari karavugwa angaha mu Burundi, aho kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 13 gitugutu uyu mwaka abarundi bibutse imyaka 64 irenganye cyangwa se irangiye umuganwa Louis Rwagasore cyangwa se Ludovico Rwagasore yaharaniye intayo kwikukira ku Burundi agandaguwe. Ivyo navyo mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza mukanya. Reka mbanze mbibutse mu fyonde suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose turiko tubashikiriza umwanya n'umwanya kuri chaîne yanyu Nyimwe Rudende ya Isange TV. Nimba rero mwamaze kufyonda suivre ndetse na partage, reka ngaruke ndabaye ikaze mu makuru yacu kuri bw'idonido. Tugiye guhera kubera ko biravuga ko uyu wa mbere igenekerezo rya 13 gitugutu uyu mwaka abarundi bose bibutse imyaka 64 irangiye umuganwa Ludovico Rwagasore yaharaniye intayo yo kwikukira ku Burundi agandaguwe. Ibyo kandi bikaba byatanguriye ku musozi ivugizo muri zone na komine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashize urugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'iyo cungu y'intahe yo kwikukira ku Burundi. Ivyo birori kandi bikaba byatewe iteka n'indongozi zitandukanye uhereye ku mukuru w'inama nshingamateka Egelas Daniel Ndabirabe, mukuru w'inama nkenguzamateka Gervas Ndirakobuca, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganje wa mbere Nestor Ntantuye wahoze harongoye Uburundi Sylvestre Ntibantunganya, abatambukanye babahoze barongoye Uburundi harimo Laurence Ndadaye ndetse n'umutambukanyi wo muhisi Petero Nkurunziza ariwe
wiwe Denise Nkurunziza ndetse n'izindi ndongozi zitandukanye. Naho mu yandi makuru kandi reka tunyarukiye kubiriko biravugwa n'ubundi ngaha mu Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari mu nzira agana igihugu ca Gambia mu nama ya 12 yateguwe na Fondation Merke Africa Asia Luminare ku mugoroba wo kuri uyu wa 12 gitugutu uyu mwaka. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yafashe indege agana muri Repubulika ya Gambia aho azokwitaba inama ya 12 y'imisi 2 yateguwe na Fondation Merke Afrique Asie Luminare. Iyo nama kandi izobera ibanji mu mugwa mukuru wa Gambia maganikerezo ya 14 ndetse na 15 gitugutu uyu mwaka nkuko byashikirijwe n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyo nama kandi yakarorero ikorana buri mwaka, ikaba kandi yitabwa n'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu, abashikiranganje b'amagara y'abantu, abahinga mu by'ubuvuzi hamwe ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu biyemeje kurwanya indwara zitandukira ndetse no guteza imbere amagara yirondoka nayo mu mutwe ku mugabane wa Afrika ndetse no muri Asia nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Reka tubandaniye amakuru yacu n'ubundi kubiriko biravugirwa ngaha mu Burundi. Reka tubandaniriza amakuru yacu muri Butanyerera mu ntara ya Butanyerera. Bibwe amasaka yararimwe hafi y'umupaka none babuze uwo babaza. Abarimyi mu mwonga w'Akanyaru hafi ya Abanerwa ku mutumba wa Rukurazo muri zone Gatsinda komine Ngozi batanguye gutakamba mu ntango z'ukwezi kwa gitugutu ku masaka angana n'ibiro by'ababa 200 yasoromwe n'abantu bataramenyekana baca bayikorera baja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Abo barimi kandi barituye abajejwe intwaro ku nzego zo hasi ngo birananirana bitora ndetse n'umuyobozi wa zone Gatsinda ariko ngo nawe nta nyishu arasohora kubera ngo arashobora kuronka kuko atamigenderanire afitaniye n'inzego zitandukanye zo hakurya mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Umuyobozi kandi akaba yatanze icegeranyo ku nzego zimukurikiye, akaba kandi yarindiriye ingingo zizofatwa. Abajejwe intwaro n'umutekano bakaba kandi bariko bagira amatohoza akwiye kuri ubwo busuma. Naho Bujumbura uyu munsi niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije muri komine Muhuta gushikiriza mu mustanteri mushasha aramutswa iyo komine nkuko amaze imisi abikora no mu yandi makomine atandukanye agize igihugu cy'u Burundi. Mu ijambo yashikirije nyine cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bene igihugu ukuntu ngo bokora kugira ngo biteze imbere ndetse ngo banakure amaboko mu mpunzu bakorera mu kurima bagakora no kurima ndetse no korora no kuja mu makoperative kuko ngo udakoze ngo ukishinga amarigara ntaco uva uretse kuba igisuma. Nyene cubahiro kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yasabye musanteri gukorana ubwira ndetse ngo n'ubukerebutsi mu gukorera hamwe n'abene igihugu hanyuma ngo nabo bakamugamburukira ndetse ngo n'indongozi bafashanye kurongora ikomine kugira ngo ntibamunanize ngo kugira ngo nawe azobashikane kwiterambere riramwe. Mu ijambo ryashikirijwe na mutanteri wa komine Muhuta Ngoro y'Imana Filemo akaba yashimiye bimwe mu yashimiye bimwe by'imvamutima umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukuntu bamwizeye bakamuha kurongora ikomine, akaba kandi yemeye kagiye kuba umusuku w'abene igihugu ndetse no kubatunganiriza ivyo bamusabye. Akaba kandi yaciye asaba abanyamuhuta ko ngo bamugamburukira mu gukorera hamwe kugira ngo bikunde ngo bashike ku iterambere rirama ndetse n'imbona kazoza y'igihugu.
Tunyarukire rero ku ntahe yatanzwe n'umuntu atashatse kwivuga umwidondoro yatanguye agira ati General Yarengeyome Bunyoni uyu munsi abava muri CNDD FDD bamwe bita umuhemu w'igihugu yarigeze kuba yitwa intwari yabo mu myaka ya 2014 na 2019 yazimanganije ubuzima bw'abenegihugu benshi bazira ubusa abandi bahera mu mpimba ico gihe mwamwita intwari ariko uyu munsi ni mwebwe nyene muriko muramwita umuhemu mumupfunze mumwita umwasi w'igihugu uyu Neva uyu munsi ngo muriko mwita intwari yanyu ejo hazoza uwundi mugumyabanga nawe abatumye mumwita umuhemu w'igihugu binashitse yinjire muri kagasho yashizemwo Babunyoni n'abandi canke amuzimanganye nk'uko ivyashikiye Petero Nkurunziza agati gatekeye amahwa karimena buke muzokwimaranira mwebwe nyene Hussein Rajabu yari ukomeye muri CNDD FDD yari yiteze ko yopfunzwe Nkurunziza yopfunzwe na Nkurunziza Godefroid Niyombare yari igihangange muri CNDD FDD ntiyarazi ko yokwangaye kubera Nkurunziza Yarengeyome Bunyoni yari igihangange muri CNDD FDD ntiyarazi ko yavundiye mu gasho ko ka wenyene kugeza aho ahagwarira ubusazi kubera Generali Neva cyangwa se Evaristo Ndayishimiye Petero Nkurunziza yari igihangange muri CNDD FDD ntiyarazi ko umutima wiwe uzohagarikwa nabo yita Somambike Desire uw'amahoro yica uwo ashatse akanyaga uwo ashatse akarenganya uwo ashatse ntiyarazi ko azosanga abo yarenganije mu mpimba abagiriza ko ari abasi b'igihugu uyu munsi nawe akaba asangiye dosiye imwe hamwe nabo igihe cose hazoba bari intwaro itagira urutonde mumenye ko amatungo ata muntu n'umwe azoba akingiwe uwo ari we wese arashikirwa ntiwiyite igihangange canke urenganye abandi ngo nuko wambara udupira twa CNDD FDD canke ngo nuko ugenda mu makoraniro ya CNDD FDD canke ngo ukorera CNDD FDD ntiwaruta ubutoni abo bake ndakudondaguriye aho hejuru ariko kandi bashizwe mu yabiri na CNDD FDD nyene ngo bakoreye uyu munsi rero bitwa abasi ba CNDD FDD n'igihugu uyu munsi kandi hari benshi bariko bemera guhemukirira igihugu no gushigikira abariko bagisahura ndetse no kugishira mu bukene ntangere kugira ngo banezereze CNDD FDD ariko kandi ejo mugume mwibuka ko abarundi bariko barababona kandi bizobatera ingaruka mbi kuri iporona hari abasore n'inkumi bigira akataraboneka GRR nibo bica abana b'abahutu ataco bazira nibo kandi batoteza uwo bashatse ariko uyu munsi utapfuye ni umusazi utasaze yarishwe n'ibiyayura mutwe abandi baheze mu mpimba bajene ntimugahendwe n'abanyepolitike ngo mukorere amabi abanyagihugu banyu ngo nuko mudasangiye ibyumviro bya politike ahubwo ni umushire neza y'igihugu imbere abanyepolitike bararengana hakaza abandi kandi iyo bihindutse abanyapolitike baca bihungira bakaza mu za Buraya ndetse na za Amerika n'imiryango yabo ariko mwebwe mukagumana n'abarundi mwakoreye amabi niho hava kandi gusara canke kunywa ibiyayuramutwe kugira ngo mwiyibagize ibyo mwakoze yari ikaba ari intahe yari itanzwe n'umunyagihugu yarari ngaha mu gihugu c'Uburaya reka rushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro ariko tubashikiriza kuri iyi saha tube dusozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezweho kuri nomoresha kuri mukuru cyane muri Rudende ya Isange TV ishani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi reka nkengurukire rero abari ko badukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi
Burundi ariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri isa rero ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza makuru n'ibiganiro bashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane nka Rudende ya Isange TV bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezwe ku murimi rw'ikirundi.